ishura papa kweli jenda afise ndafisinyo share ibitabo n'abanditsi bino bintu Yesu atwigisha mu migani ivyuru teme ndaje no gusoma ivyuwo muryango wiwe Yesu yarafise umuryango Yesu honyene yari yivukana n'umuryango we Yesu yigisha mu migani vy'umuryango we cy'umuryango wanje umeze neza umugani w'umubitsi mukano wanje ibintu mu rusengero wacu kuby'abayisilamu ntituvyiga Yesu asubira kwigishiriza amajambo y'Imana kweri ntahera no munsi bakubwira ibi hino mu byahishuriwe hoho ngo Yerusalemu Yesu agwanira ubukuru Yesu yaraba mutware namba yari umutware nyabaki namba yari gacaca umukatwe muri Islam kweri ko tuzi ko ari alhamdulillah inshallah we mama suwa sa ngo hano hari ibintu shaka tuvugane ngoma ngenda burya zana interaho gataba tuvugane gatoyi burya ngoma ntare ngenda yo ewe gashatse umva n'inkuru nyinshi oya mwana miyo namba ribiki n'ingorane gusa cyo kibazo rero ndagwaye ikintu cy'inkoro yakanira umviriza rero mbere umunsi ntuja kumusigira no ntuzi ko ari ijuma ndagenda okay hama je najewe namvuye hiruguru niko mje mbere asaba kano gatabo jari umukafiri yakampaye ugenda usome ngo Yesu ngo atwigisha mu migani ngo vy'umuryango wewe uzi yuko uri umuyisilamu nyakuri urashobora gusoma ibitabo bya Yesu ahubwo nariko ndaraba ubunenge bwabo soma Korowani akweretse ivyo mwereke Korowani ahubwo nyene ntaco ndeka kuvanganya ibintu hama hari ikintu kimwe je nagomba tuvugane mbwira ndahumva mbe burya uje mukobwa wawe ari wewe wanje ko mushatsi mengo urimo totaza nabagarumbisi uye mukobwa nyine afise gahunda yo kuzoza kwishuri emwe none gahemwe kujya none cyangwa nakubagendana na bya bihungu byo kwa Kagina bya bihungu byo kwa Cubwa bije bihungu nyine usanga jambaye tetema ngo amaboko ngo amaguru ngo amatwi bya ipano usanga biri ku ibitsembesembe mwe ngaha kireka umukobwa wanje uyu wo azonkwegera uyu azonkwegera kana uyu nafise amaboko jewe mana jenzo wambona uje mukobwa nibiki emwe akataraza kari nyuma kubera ego aho cyatse kuvuga ya none gahemwe oya gusa je shaka ikintu kimwe uje mukobwa abandi banyeshure bimosha agatuwa ndavyita gatu kujya kuntu usanga agashatsi basi nkuko kwiwanje basi usanga bimosha nkuko muke wawo ibishatsi yarehuye mengo nibirembezo aha emwe ari ngaha nyene cyena sizaryamye mvuye mu nza kiryamye sinzi yuko yoba yasohotse newe kugumuvuga mengo nagahemo nibiki oya nta buhemo burimwo gusa sa ma diplome gahemwe ni diploma azozana nyuma y'imisi azozana none gahemwe umwana yiga mu w'umunani niwe yazana diplome none ko gomba zoje mu 9 none mu 9 babara ba diplome ngo suba visi mwanaje ngo urumva ngo wenza gusomesha ngo gushika ngo no kuri university ndo gutwara nzomujana nyine awe man none erega cyana mbere ni ryatwese emwe nabaragutejeje imbere basi araguteje imbere pe kuntera imitoma ndiko turarashanya ugomba dusubire ubutacanye reka mu rugo kureshanya biguma bibanda oya mugabo sicyo ngaha bisaba muri tugiye muri cyacumba kibonwa n'umuntu oya no ngaha ntangorane kuko turi mu rugo iwacu twumvira gaswa vise ariko arengana ngoma yumviriza ubujabo bwiwaje none kwakunze reka mu misi kizoka n'abakwe mu myaka imbere ni yamara amashuri muzoronka n'abakwe n'abuzukuru bari mu nyuma oya niyo yamara amashuri akaja kubaka ntangwara no kuri kibazo emwe ndabwe beho uramaze kumva ayo makuru kwi radio erega makuru ajya kwi radio abayatohojwe n'abantu shase metse kumviriza radio burya kubera ko kanya kantu gashariza kapfuye
nayo kabitaje mabetisi mperutse kubiza amakuru ajanye n'umutekano ni aya makuru nyene ariko arahuhuta agenda nta mitekano ntayo nyene gusa biragoye kubera somesha umukobwa wawe riko yani gusa je bite bishatsi umubwire je bite bishatsi sinabikunda bite bishatsi wapi kwera yati bishatsi nibitari bishatsi mu nyuma bizoboneka umviza rero umviza wa mugore we cyose cyako umuntu kuma nzunguruka mengo ni nko kuyisema mbwira nibiki ubu ndahindutse inkoko namaze guhinduka inkoko yise ya ine zunguruka mengo ni ndege yabuza hirwa hari igihe ushaka kuja basi nko mu kinyinya mu kugira ushike ukamaza guca navyo byo bimara ibitoro ahubwo mbwira namba hari icyo ushaka kumbwira umbwira ko je ngoma ngende ku musigiti mvuye mu ndimo kuko amasaha ntancenge mazina je nashaka kugenda ku musigiti none kagira uransiga gahemwe musiga turagenda okay mbwira rero namba tudafise byo mbwira twitegure twoge urabona nibi bihutu mvaye mu murima sino bigumana Burati nyene amakuru neza na neza amakuru ya basi hariho amakuru atarinda guca ku radio nyene abantu bashobora kuba baraba bakabona cyangwa bakumva bakavuga amakuru ni menshi ga sinasa no gushanga n'amavuta birasatse ndugure produit musigeyo ego karagacimo sawa hanyuma nyene urumva biragoye ahubwo somesha diplome mu misi arazana cyo je ngahandagiye byo yaguma habanze naho tuvugane nose wabwiye ngo yejiri babe ntiyikoze mu mazi yamaze no gukora yo ntacyo bitwaje umushinga ntahe wanje cyo biho hasi biduhumuriza je nk'ivyumva kweri narumvise binguye nabi gusa nyene naravyakiriye uko biri kose umuntu ategerezwa kuvyakira ikibazo mwageze muri famille warumvise ko twaryambaye ngahaye ni famille nyene no si famille wawe na jewe famille igizwe na papa na mama n'abana twaryambaye n'ukuri twaryambaye kubera ega wa mukobwa wacu ngo aribungenze Sirage kuza yimbugita uvuze ngo yagize iki hatse nuko nyine ahabwo arazezuye ntiyibungenze umwana bari mbwarazezuye ari ngaha muhamagare je nari imperutse ajyana muhamagare wumve ndisha umuntu we uvuze bandusubiriremo ngo arafise imbanyi none iyo mbanyi ko ntiganda yibona kandi yamangaye izubaye nakimbanyi yoyo iba ku muntu ababanye n'umuntu ni nta nuko ronka ndayi banzureke we suwa mvise sabi mbwa amazi wamukoshiwe Ciao. Ndako winekura ko mengo bagukwemo n'ibyo munda. Nani bikiko numva wijoga wafashe n'ibyo. Sutaranga. Ikintu basongwe ukubacita gute? Umugeto? Arengo mantungera umuntu. Nimwo kimwe. Umbwiza ukuri cyangwa ngira ico nasheze gukora. Kuko jewe ngo badakwaze ikintu. Ibintu ndiko ndumva hari cyo biziko byibikika papa mumvise zasaku kweko bace wibaza yuko ari insako none abantu nibiriko baravuga basi bavuga ngo nendazi ne ibyo umvise nibiki umviriza rero shaka unyishure ego canke oya ibintu bavuga yuko woba wibungenze nibyo canke sivyo papa barambeshera agenda cyari muto barakubeshera yego maze kubibwirwa n'abantu bangana nayo mababi y'ibiyihoro urumva wo mugore kwava ngo fyenyo kandi kindi naco kuri kumuciragura ibiti habaye maze imisi ngwaye ugwaye iki gwaye malaria mbega iyo malaria yo kuguma ucira mate kutaja kuri toilette maze imisi ndi mu masengesho umuntu ari mu masengesho bituma umuntu aguma aciragura uburute nico cyatumye byanka no kudukurikira no mu idini yiwacu uguma umviriza rero nta birebire
ngomba ndakubwira ikintu kimwe twebwe urazi yuko wikomye gato dukura ishano mu nda wikomye nza gucinda kukurayo iyo nda mpfuma nemera impimba uri n'inda ntayifise igira kabiri ego ndafise ngomba ndagusubiriyemwo irya gatatu ari ndaryo rya nyuma ibi bavuga ko woba wibungenze nibyo canke sivyo yishura papa kweli je ndafise inyo ahubwo ufise itoni y'imyumbati sizo ndazinyendaro okay mbwira uwo muhungu yaguteye ugo rudagara ninde yitwa gute Nundi umuhungu. Umuhungu yitwa nde none wowe bariko barakubaza izina ryo muhungu. None mama ukumvugira neza na ucumuka ba. Aha no gutera ikofe ukararukira hari inyuma y'urupangu. Vuga gusa uwo muhungu yitwa nde. Aha we ntibona ko uri kuramamaza jewe. Ega mama bishikira bose. Enyo. Undi muntu vyashikiye ninde? Niyo mpamvu umva ugerekeranye mu c'abagenzi bawe. Okay mbwira uwo muhungu izina ryiwe ninde? Je yambwiye ngo yitwa Muturutse. Wa muhungu wa ntozeya mugasi ujya muhimbiri yambwa y'ibicuranisha nkujya urabona neza yuko azo kujana hehe uri kuraraba neza uraza haba urabona neza wewe yuko ujya muhunga azo kujana hehe uraza haba jana ndari bwamenye gusa yari yambwiye ngo ava hiyo mu bihwako ego niko yambwiye. Okay umviriza rero mada nta byinshi cyo mujye gukora umuti umviriza wewe haguka tugende uje kumunyereka tugende gusa kanatsinda nta mukobwa agarariza garayase wewe ihorere we ndaje aho genda asha utavuye ko zikintu ingo tugende n'abantu bakera umwaka abana wowe n'amashure n'amahera nabo nazo watawe ndakubona amaso No. Wa musore ngo hano ngo haba. Yarako ngaha. Wo muntu naguhamagara abantu byumva. Cangaha. Wowe ni wowe ntarinda umwana, uwo mukobwa wamuzi wewe. Wana uzi. Kasongo yeye. Mumbali nanga. Kasongo mbona wewe. Ndakuhamije wambe siye. Waruzi yuko cyawe jononga hana jewe. Jewe wanharinda umwana nanje ndaguhamije uzoraba twigire nahe mumaze abantu bakuyere jewe ingo inije umuje yonchika yewe jewe nkajewe mata tena muhejeje suwa igiye munzi genda waragendeka jewe nakubwiye amuhejeje gute kandi bona mugarukana wamuhejeje gute kandi bona mugarukanye umvizara reka naguha makuru hayo makuru jewe nakubise kapa jewe ubwanje narinzi ko musigayo basa ucu mumwumiriza akagenda kujya umviriza none yamuteye urabona rero wa muhungu nakabonye nagahungu kagenda kambaye ibutura mengo nikekereke ubona jewe rero nagiye turagenda tuguma dushike mu gahwago tuje turahwana nyagahungu gakoje kwambara ibikofero mengo nivyo bapfumu tubaze guhura navuga ati dog hagarara arahagarara abaza guhagarara namaze ati umukobwa muzi abanza kwanka nje ndamukanga acavuga ati jewe ndamuzi umukobwa ni wamuteye ndateye waje nakoreye nace ntora amatafari ndamutera ibya mbere ibya kabiri n'ibya gatatu ewana nubu karaciruka ndimba ndayirangije kumbe sinarizi yuko n'abagabo mu bibi cyuju hene kijuju kuti amatafari ndamutera none umuntu iyo yagutereye inda umwana umukangisha amatafari none ntiyateye inda umwana wanje yamuteye inda agira muteye amatafari aho rero niyo nyinshi watoye yego nyine aho rero wahejeje wakoze umuti aho nyene basi wahejeje gukora umuti none se kiba kukindi yo